ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye, mukomeze kugubwa neza, mukora subscribe, tujye tubana umunsi ku wundi hano kuri Chabi Esport twiganira amakuru y'imikino atandukanye abagezweho ku mugabane w'Iburayi. By'umwihariko reka duhere muri Champions League yabaga ku munsi wo kuwa kabiri no ku munsi wo kuwa gatatu. Tugarutse tugiye kurebera hamwe resulta zose ndetse n'ibyavuye mu mikino itandukanye. Imikino yose yahuje amakipe 36 ari gukina iyi ligue, bari gukina bimeze nka ligue, bazatoranya amakipe 8 ya mbere akahita ajya muri kimwe cy'umunani kirangiza. 8 ya kabiri agaza kuba aho azava mu makipe 16 kuva ku ikipe ya 9 kugera ku ya 24 bazatomborana bagakina imikino ya knockout kugira ngo babone andi makipe azasanga 8 asanga yandi ya mbere bakine imikino ya kimwe cy'umunani kirangiza. Iyi mikino ya Champions League yose yabaga ku munsi wo kuwa gatatu no ku munsi wo kuwa kabiri. Ikipe ya Bratislava yatsinze ibitego bibiri kuri yatsinzwe ibitego bitatu kuri bibiri n'ikipe ya Mirase. Ikipe ya Sporting Club ya Sport Praha iza kuba itsindwa ibitego bitandatu n'ikipe ya Atletico Madrid. Imwe mu nsinzi remereye yabonetse muri Champions League yo kuri uyu munsi wa gatanu wa Champions League. Ikipe ya FC Barcelona itsinda ibitego bitatu ku busa mu rugo kuri Stade Olimpico y'i Barcelona. Itsinda ikipe ya Brest ibitego bitatu ku busa. Bayern Munich itsinda ikipe ya Paris Saint-Germain Allianz Arena igitego kimwe ku busa, ariko ikomeza gushira mu mazi abira ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe ya Inter de Milan itsinda igitego kimwe ku busa, itsinze ikipe ya RB Leipzig. Ikipe ya Inter de Milan imaze gutsinda igitego kimwe byatumye ijya mu makipe ameze neza, kuko dore ko ni nayo kipe ya kabiri itaratsindwa muri iri rushanwa aho rigeze anga. Nyuma ikipe ya Liverpool turibuze kurebera hamwe uko nayo umukino wayo warangiye. Ikipe ya Bayer Leverkusen yatsinze ikipe ya Red Bull Salzburg ibitego 5 byose ku busa, naho ikipe ya Manchester City ikomeza kugenda yitwara nabi, inganya ibitego 3-3. Yari yabanje gutsinda ibitego 3 kugera ku minota 70, ifite ibitego 3 ku busa, iza kuba yishyurwa n'ikipe ya Feyenoord de Rotterdam. Match irangira ari ibitego 3-3. Umutoza Pep Guardiola yiriye inzara avuga ko yabikoze abishaka ari kwibabaza kuko ibintu bitari kugenda mu buryo bwe, cyangwa se ibintu bitari kugenda nkuko abishaka. Ikipe ya Arsenal mu buryo bworoshye itsinda ikipe ya Sporting Club de Portugal ibitego 5 byose kuri kimwe, naho ikipe ya Atlanta Bergamo yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe yagiye mu Busuwisi kubitira ikipe yitwa Young Boys Bern yo mu Busuwisi ikubitirayo ibitego 6 byose kuri kimwe. Kuri ubu ngubu uko amakipe atandukanye ahagaze n'urutonde uko ruhagaze kuri ubu ngubu, ikipe ya Liverpool iri ku mwanya wa mbere n'amanota 15 kuri 15. Ikipe ya Inter de Milan ku mwanya wa kabiri n'amanota 13. Ikipe ya FC Barcelona n'amanota 12 ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kane haraza ikipe ya Borussia Dortmund n'amanota 12. Ku mwanya wa gatanu haraza ikipe ya Atlanta n'amanota 11. Bayer Leverkusen ku mwanya wa gatandatu n'amanota 10, inganya n'ikipe ya Arsenal ku mwanya wa karindwi n'ikipe ya Monaco nayo ifite amanota 10. Akaruko amakipe 8 ya mbere ahagaze. Arsenal ikaba izigamye ibitego 6, inganya n'ikipe ya Bayer Leverkusen ikipe ya Monaco yo ku mwanya wa 8 ikaba izigamye ibitego 5. Hakaba andi makipe menshi akurikiraho afite amanota 10 nayo agera kuri 3, ariko ikipe ya Real Madrid imwe mu makipe atitwaye neza niyo iherera amakipe ashobora kuzabona itike yijyana muri barrage iramutse idakomeje kwitwara neza. Umukinnyi Robert Lewandowski muri iyi mikino yabaga y'umunsi wa gatanu wa Champions League yatsinze igitego cy'ijana ndetse n'igitego cy'ijana na rimwe, yatsinzemo ibitego 2, aba umwe mu bakinnyi 3 bamaze kuzuza ibitego birenga ijana muri Champions League, dore ko uwa mbere ni kizigenza Cristiano Ronaldo n'ibitego 140 yatsinze muri Champions League. Lionel Andreas Messi atsinda ibitego 129, ibitego yatsinze ari mu ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain, naho Cristiano akaba yarabitsinze ari muri Real Madrid, Juventus na Manchester United, ndetse n'uyu Robert Lewandowski yuzuzaga ibitego bye yatsinze afatanyije Dortmund, Bayern ndetse n'ikipe ya Barcelona arimo kuri ubu ngubu.
naho umukinnyi bita Angel Di Maria aka Fideo, uyu munyargentine umwe mu bakinnyi bameze neza w'imyaka 36, ntasaza, ameze nka ya nzoga bajya bavuga igenda ikura imera neza. Uyu mugabo akaba yamaze kuba nakuraho agahigo ka Lionel Messi kugira assist 41 muri Champions League. Uyu mugabo akaba nawe yaje kuba yuzuza assist 41, asigaje kuba yakora assist imwe akaba yagera ku gahigo n'ubundi ka Cristiano Ronaldo anganya na Ryan Giggs akayakuzuza assist 42. Abagabo akaba aribo basigaye imbere na assist imwe. Nakabuza uyu mugabo waje kuba abona intsinzi atanga assist 2 mu mukino ikipe yatsindagamo ikipe ya Monaco ibitego 3-2, ikipe ya Benfica akayakoze assist 2. Byumvikana ko ari umwe makinnyi bameze neza ku mugabane w'Iburayi ndetse no muri Champions League muri rusange. Naho ikipe ya Real Madrid yaje kuba itangaza ko umukinnyi wayo Eduardo Camavinga avuye mu kibuga nyuma yuko ikipe yaraye itsinzwe ikipe ya Liverpool itsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 2-0 byose Mbappé anarata penalty. Baje kuvuga ko uyu mugabo wagize imvune azaba agaruka nyuma y'ibyumweru 3 cyangwa 4 akabwa azagaruka mu kibuga, bakaba bamaze kuba ari byo batangaza. Naho mu mikino itandukanye ya Europa League iri buze kuba kuri uyu munsi harabamo imikino itandukanye, harimo umukino w'umunsi niko twavuga ukomeye uri buze kuba uhuza ikipe ya Tottenham Hotspur ku isaha 4 z'ijoro ikina n'ikipe ya AS Roma yo mu gihugu cy'Ubutaliyane. Ikipe ya AS Roma iraza kuba iza kureba ko yabona intsinzi mu gihugu cy'Ubwongereza aho bita White Hart Lane. Amakipe atandukanye muri ikipe ya Manchester United ibuze kuba ikina n'ikipe ya Bodo Glimt, imwe mu mikino ikomeye. Ikipe ya Lazio Roma iribuze gukina saa 1:45 n'ikipe ya Ludogorets Razgrad. Amakipe atandukanye aribuze kuba akina n'amakipe menshi atandukanye aribuze kuba aba muri iyi mikino ya Europa League. Umutoza wa Manchester United aribuze kuba ashaka kureba ko yabona intsinzi ya mbere ku mukino wa kabiri imbere y'abafana Old Trafford. Yaje gutangaza ko akeneye ari intsinzi ikibuga cya Old Trafford agashimisha abakunzi b'ikipe ya Manchester United. Naho umugabo witwa Ruud van Nistelrooy wahoze atoza ikipe ya Manchester United nka interim coach cyangwa se umutoza w'agateganyo, uyu mugabo akaba byarangiye agiye kuba atangazwa nk'umutoza mushya w'ikipe ya Leicester City. Niko Telegraph itubwira ni nyuma yuko uyu mugabo amaze kuba ava mu ikipe ya Manchester United. Naho ikipe ya Leicester City yasezereye umutoza muri weekend, umutoza wabo witozaga Steve Cooper. Ikipe yazamutse mu cyiciro cya mbere itozwa n'umutoza Enzo Maresca akagenda mu ikipe ya Chelsea. Kuri ubu ngubu ikaba igiye gufatwa n'umutoza witwa Ruud van Nistelrooy. Reka tugaruke gatoya ku mateka y'umugabo Ruud van Nistelrooy nk'umutoza watoje ikipe ya PSV Eindhoven, ayitoza sezo yose, ayitoza imikino 50, atsinda imikino 34, anganya imikino 8, atsindwa 8. Uyu mugabo akaba afite winning rate cyangwa se ikigeranyo cy'intsinzi cya 68%. Uyu mugabo akaba ariwe ugiye kuramutswa ikipe ya Leicester City, ishobora no kugarugara kuri bench y'ikipe ya Leicester City ubwo izabikina muri weekend n'ikipe ya Brentford muri Premier League. Naho umugabo directeur sportif w'ikipe ya Manchester City uyu naho ndi bamwita Tsiki Beregista. Uyu mugabo wamaje kubatangaza ko iyi season nirangira azaba asezera mu ikipe ya Manchester City. Ageze mu ikipe ya Manchester City 2012 akubaka projet ndende akanazana mwene wabo umugabo witwa Pep Guardiola. Yamaze kuba ahabwa igihembo nk'umudirecteur mwiza w'umwaka wa 2024 nubwo ikipe ya Manchester City itameze neza kuri ubu ngubu. Uyu mugabo w'imyaka 60 yamaze kuba ahabwa igihembo nk'umudirecteur mwiza w'umwaka ku mugabane w'Iburayi. Naho umutoza w'ikipe ya Tottenham Hotspur bamwita Ange Postecoglou. Uyu mugabo yaje kuba atangaza ko nubwo umukinnyi wabo yagize imvune gardien wa mbere umutaliyani Vicario, nta gahunda n'imwe batazigera bagura umugardien mushya kuko bafite Fraser Forster kandi bakaba bamwizeye. Akaba ari no uruze gukina kuri uyu munsi ku mukino bafitanye n'ikipe ya AS Roma yo mu gihugu cy'Ubutaliyani bwakire mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma yo gukubita ikipe ya Manchester City ibitego 4 byose ku busa.
naho umugabo witwa Javier Mascherano uyu mugabo tozaga ikipe y'abatarengeje imyaka 20 ya ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 20 mu gihugu cya Argentine yamaze kuba ayisezera kuri ubu ngubu akaba yamaze kuba atangazwa nk'umutoza mushya w'ikipe ya Inter Miami mu gihugu cya Amerika ibamo umukinnyi Luis Suarez ndetse na Lionel Messi. Tukivuga kuri Luis Suarez nawe umugabo akigera muri ikipe bahise bamufasha kongerera amasezerano. Umugabo witwa Luis Suarez azarangira mu mwaka wa 2025 akarangira na sezo yabo, dore ko bakunda gukina sezo yabo bakayikina umwaka usanzwe kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Kuri uyu munsi ku mugabane w'Iburayi kandi haraza kuba hakomeza imikino itandukanye ya UEFA Conference League, imikino itandukanye ribuze kuba n'amakipe menshi amwe atazwi, andi makipe abantu benshi batazi n'ahangaha, ariko ikipe ikomeye irimo ni ikipe ya Chelsea, imwe mu makipe ameze neza, bo baraba banakina umunsi wa kane. Chelsea imaze gutsinda imikino 3 yose ibanza. Ikipe ya Chelsea iraza kuba ikina n'ikipe ya Heidenheim yo mu gihugu cy'Ubudage, akaba aribo ikipe iri buze kuba yanyarukiye gukina uyu mukino. Imwe mu makipe ameze neza, Enzo Maresca atangaza ko kapiteni we nubwo ari hanze bagomba kumureka agakira yitonze akazaba agaruka, akaba bategerejwe rero kuza kuba bakina uyu mukino mu mukino itandukanye ya UEFA Conference League. Ndaho Lionel Messi yaje kuba atangaza hari mu biruhuko byiwe, yaje kuba atangaza ko kimwe mu byo yishimira anashima Imana karuko yagize amahirwe yo kuba mu ikipe ya FC Barcelona mu buzima bwe, mu ikintu kidasanzwe. Uyu mugabo yizamukiyemo kuva za 2003, uyu mugabo agakomeza akayivamo 2000 hafi 2008 2009. uyu mugabo umwe mu beza isi yagize mu mpira w'amaguru muri rusange, akaba ashimira ikipe ya FC Barcelona, akavuga ko ari iby'agaciro gakomeye kuba yarakinnye akanaba mu ikipe ya FC Barcelona, nubwo yaje kuyivamo nyuma ibibazo by'ubukungu bije akerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Naho umukinnyi witwa Lamine Yamal mu ikipe ya FC Barcelona bamaze kuba batangaza ko uyu mugabo yamaze kuba agaruka mu kibuga, akaba yaje kuba agaruka mu kibuga nyuma y'imvune yari amazemo hafi ukwezi kose. Umugabo yamaze kuba agaruka mu kibuga, we n'umukinnyi witwa Araujo bose bamaze kuba bagaruka mu myitozo, bakaba bari natayari gukina imikino ikipe ya FC Barcelona ifite muri iyi weekend tugiye kwinjiramo. Naho umugabo witwa Frank James Lampard wahoze akina ikipe ya Chelsea akanayibera umutoza akanatoza ikipe ya Derby, uyu mugabo yamaze kuba abona akazi gashya ko gutoza, agiye gutoza ikipe ya Coventry City. Yamaze kuba yemeranya amasezerano y'imyaka igera kuri 3 azamugeza mu mpeshyi ya 2027. Mwakoze kudukujya kwica Bisport, amahoro y'Imana abana namwe kweze kugira igicamunsi cyiza. Hasta la vista, shalom shalom.